Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi bahiye muri kwikira hamwe impande z'isi ikaze muri ano makuru tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa ku isi muri kano kanya. Muri aya makuru yacu turababwira amakuru y'intambara y'iko igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya, ndetse turababwira amakuru avugwa ku mugabane wa Buraya. Muri aya makuru nyene turababwira amakuru avugwa no ku mugabane wa Aziya. Muri aya makuru nyene kandi mwadukunde turababwira n'amakuru avugwa ku mugabane wa Afrika. Kaze muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi, tubutse sabone cyangwa subscribe batarayikora kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru atohoje neza kandi yizewe neza aca kuri channel yacu. Amakuru yacu rero nk'uko twe turababwiye tugiye kuyahera mu gihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya rero kimenyesha ko cyamaze kumenya wahitanye ubuzima bw'umwana w'umutegetsi ndetse yari n'umugenzi mpamve wa Perezida Vladimir Putin, nawe akaba ari Alexander Dugina. Umwana we rero akaba yarahitanywe na bombe yatezwe mu modoka ariyo ku munsi wa Mungu. Umukobwa w'imyaka 29 akaba yahitanywe ni bombe yari yatezwe mu modoka yiwe. Rero Uburusiya bukaba bwashize habona video yerekana uwateze iyo bombe. Akaba rero bibonekana ngo ko wateze iyi bombe muri iyi modokari y'umwana. Umwana yitwa Dariana Dugina, akaba ari n'umwana w'umutegetsi, akaba ari n'umwana ndetse ngo yari yabyawe na Perezida Vladimir Putin ubwiwe. Rero iki gitero kiboneka ko cahiga uyu mugenzi fafe wa Perezida Vladimir Putin, ndetse ari n'umuhanuzi bakuru ba mbere rwose Perezida Vladimir Putin hizeye asanzwe yumvira ngo cyane rwose wa Alexander Dugina. Rero kino gitero wagikoze akaba yingwa ari umukozi w'iperereza w'igihugu ca Ukraine, aho yari yagiye mu gihugu c'Uburusiya mu mezi 6 aheze. Aho rero intambara itangwe muri Ukraine, uwo mukozi w'iperereza yahise aza mu gihugu c'Uburusiya. Rero akaba yarahamaze iminsi yose ngo bakaba yari yahazananye n'umwana wiwe. Rero amaze agiheza rero gukora kino gitero ku munsi w'Imana uheze, akaba ngo yari yahise imbere yuko yateze ino bombe muri no modokari ahita yigira mu gihugu ca Estonia. Aho rero Uburusiya bwarahiye burarengwa ko udashobora kubabarira wowe wese yabigizemo uruhara, ndetse ngo n'igihugu ca Ukraine kigomba kubyishura rino pfa ry'uno mwana wa Alexander Dugina unene Daria Dugina. Aho rero iboneka ko rero biriko birafata intera yindi cyane gose, ndetse n'igihugu rero ca Estonia kiza carakiriye uno mukozi w'iperereza. Bivuga ko ari umukozi w'iperereza w'igihugu ca Ukraine. Igihugu ca Estonia rero camenyeshejwe ko kigomba vyanka vyakunda gufata umukobwa kikamusubiza mu gihugu c'Uburusiya. Ngo ataruko naho nyene rero igihugu c'Uburusiya kikaba camenyesheje gufatira ibihano bikomeye cyane gose igihugu ca Estonia. Igihugu ca Estonia rero kikaba cyahise kimenyesha ko ari kwigenza ku Burusiya, ko igihugu ca Estonia atanakimwe kibizi ko ivyo ukora umukozi w'iperereza atane vyemezo Uburusiya butanga ko ari umukozi w'iperereza w'igihugu ca Ukraine. Umukobwa rero canke umumama yitwa Natalie Bavokey, akaba ari w'imyaka 43, akaba ari we yagirizwa ko ari umukozi w'iperereza w'igihugu ca Ukraine yari mu Burusiya, ndetse ngo akaba yaba muri apartment imwe niyo umukobwa wa Dugina yitwa Dariana Dugina yabamwe. Rero ngo akaba yateze iyi bombe muri modokari avuye muri apartment bari basanzwe bose babamwe. Rero biboneka kino gitero ko cari cyateguwe uyu Alexander Dugina, kuko ari we nawe nyene iyi modokari yatezwemo iyi bombe ariyo modokari yarasanzwe akoresha, ndetse ngo no mu munsi uyu Alexander Dugina akaba yari kujana n'umukobwa we. Rero akaba ariko nk'uko bivuga ngo urupfu turashikira umunsi utaragera, akaba yahise ahindura ku munota wa nyuma kugendera muri modokari kugendera n'umukobwa we. Rero aho byagiye kumenyekana aho inyuma yaho iyi modokari isambukiye ko iyi bombe yari yatezwe uyu Alexander Dugina. Aho biboneka rero ko ngo byoba hari abakozi b'iperereza bari mu gihugu c'Uburusiya bafise umugambi wo guhitana ubuzima bwa Vladimir Putin. Ibirego ko yoba ari nk'igabisha berekana ko umugambi bakomeje wo guhitana ubuzima bwa Vladimir Putin. Tubise ko Perezida Vladimir Putin ubwiwe amaze guhitanwa inshuro zibiri zose n'ibitero bikomeye byari byamuteguriye kumuhitana ubuzima bwiwe. Bikaboneka ko ubu Perezida Putin agenda umutekano we ucungerewe cyane gose ku rugero rukomeye cyane gose kuva intambara ya Ukraine itangure, kuko iperereza ryo rimaze FBS iperereza ry'Uburusiya rimaze kumenyesha ko hari abariko bategura ibitero byo guhitana Perezida Vladimir Putin, ndetse ni video ikaba yashizwe habona n'iperereza FFB ry'Uburusiya ryerekana ko uyu mukozi uyu Natalie Bavokey ko ari umukozi w'iperereza w'igihugu ca Ukraine. Ivyo Ukraine nayo nyene ubwayo yahise yameza ko Ukraine umukozi w'iperereza wayo ari mu gihugu c'Uburusiya, ndetse ko atariyo yakoze kino gitero, kuko Uburusiya bwamenyesheje ndetse biciye
ashikiranganje imigenderanire n'andi makungu Lavrov akabamenyesheje ko ngo kino gitero gisa ntibavuga ko ari igitero cyo gutera ubwo gihugu cy'Urusiya ngo ahubwo ngo ari igitero kirengeye ibyo kwiyumvisha ngo ndetse akaba yanamenyesheje ubu nawe Lavrov ko uwakoze kino gitero wese agomba guhana ndetse ngo atanimpuwe na zikeya azogirirwa ngo wese azokwagizwa ko yagize uruhara muri kino gitero cyahitanye buno buzima bw'uno mwana ndetse na Perezida Vladimir Putin ubwiwe akaba yaragize commentaire ku kino gitero cyakozwe mu Rusiya kigahitana uyu mwana w'umukobwa w'umugenzi hafi wa Perezida Putin ndetse akaba ari n'umwana Perezida Putin ubwiwe yibyariye akwibatisimu Perezida Putin uno munsi nawe nyene mu kiganiro yagize ariko aravuga umunsi wahariwe idarapo ry'Uburusiya rero akaba yamenyesheje ko ngo Abarusiya bose bakwiye kwama bari hamwe bakwama bagavye ndetse bari maso kugira ngo babungabunge umutekano wabo ndetse ngo babungabunge n'ibibazo by'Uburusiya kuko wese yoba agomba guhungabanya umutekano w'Uburusiya ndetse n'Uburusiya ndetse ngo bagomba kubaha abapatriotisme bakabungabunga ubutaka bw'Uburusiya guhereye aho buva abukagera ndetse ngo bakubahiriza n'ibirango byose bigenga igihugu cy'Uburusiya ngo kandi ibyo bagomba kubikora mu mwe n'ubwumvikane ngo atanumwe wese atanumwe avuyemo mu Burusiya atanumwe higize ndabaza ibi bikaba biri mu ijambo rirerire Perezida Vladimir Putin yashikirije uno munsi kuri televiziyo muri igihugu nyuma y'ijambo rya Perezida Vladimir Putin yashikirije kuri televiziyo muri igihugu umukuru w'igisirikare cyane umushikiranganje wo kwibona amaso y'Uburusiya nawe yagize ijambo ashikiriza ndetse aho rero yabajijwe iby'amamisire mashasha aheruka kino gihugu giheruka kwerekana ko cyakoze amamisire yo mu bwoko bwa hypersonic akaba rero yamenyesheje ubu nawe Generale Shoigu akaba yamenyesheje ko ngo misile nshasha zitwa Kinzari ngo izi misile ni misile zikomeye cyane rwose zinyaruka ngo icyo cumi kurusha ibi aho yamenyesheje ko ku isi yose ata misile nk'izi zirigira ziboneka aho zibone mu bwoko bwa hypersonic misile bamubajije ko zino misile ziba zimaze gukoreshwa mu butaka bwa Ukraine akaba yamenyesheje ko misile za hypersonic bamaze kuzikoresha inshuro 3 zonyine ndetse aho yamenyesheje ko izo ngo zakoze kuri target ikomeye cyane rwose ngo ndetse zikaba zarashije ibyo bari baziteze ko rero ngo zikaba zitafa gukoresha kuko aho yavuze ko ngo zifise n'ubushobozi bwo guhindurirwa inzira zamaze gutegwa kandi zishobora gutegwa n'ubwato ndetse ngo zigategwa n'indege aho yavuze ko ico zigenewe zozo zikora ico zatumeho kandi zidashobora guhusha target nkuko rero hajashikirijwe n'ubu Generale Shoigu mu kiganiro nyene yagize kuri televiziyo nkuru y'Uburusiya turabandanya nano makuru yacu aho tugiye gusimbira rero hakurya muri Ukraine naho turabe ibiko birahabera mu gihugu cya Ukraine rero naho rero uno munsi Perezida Zelensky yashikirije ijambo abanyagihugu n'amakungu muri rusange aho rero uno munsi wabaye umunsi naho nyine wo kudoza idarapo y'igihugu cya Ukraine imbere y'umunsi wo gusa aho guca umunsi w'ejo igihugu cya Ukraine gihimbaza umunsi mukuru wahariwe ukwikukira igihugu cya Ukraine bakaba rero baza bahimbaje umunsi mukuru ku nshuro 30 bivuga ko igihugu cya Ukraine kimaze imyaka 30 cikukiye kikaba cikukiye rero cyahawe ubwigenge n'igihugu cy'Uburusiya tubutse ko igihugu cya Ukraine mu myaka 30 iheze cyatwagwa mu gihugu cyatwagwa mu Burusiya rero ikaba ikizohimbaza umwaka 30 cikukiye Perezida rero Zelensky mu ijambo ryiwe hanini yagarutse kuvuga ku by'idarapo ry'igihugu cy'Uburusiya yandugijwe no mu Zaporizhzhia cyane rwose ikaba yadugije mu kibanza cyagenewe kwikukira aho rero kino ko batitabiriwe n'abasirikare baboneka ko batari benshi cyane rwose ndetse akaba atabanyagihugu bemerewe kuza muri kino kibanza rero akaba rero Perezida Zelensky yamenyesheje ko ngo idarapo ry'igihugu cy'Uburusiya idarapo ry'ubururu ndetse n'umuhondo ngo rizongera kuduzwa mu bisagara byose igihugu cy'Uburusiya cyafashe aho amenyesha ko ngo bitari bitebuka akaba yagiye avuga amazina y'ibisagara aho yavuze za Crimea ndetse avuga za Kherson ndetse avuga za Mariupol n'ahandi hose aho rero hose hari mu butaka bwose bwa Ukraine aho amenyesha ko idarapo rizongera guhungabana ngo byanka bikunda uko byagenda kose uko byateba kose ngo bafashe buno butaka bwa Ukraine batabereye ngo bazobusubiza ngo maze rero idarapo ryongere kuduga mu bindi bisagara byose yagiye avuga rero ngo kandi idarapo niryaduga ngo amahoro azoba yabonetse mu gihugu cya Ukraine ngo kandi abanya-Ukraine bose bazishima ngo banezererwe ngo nivyo akanya gatoya ngo uko biri kose ngo bazongera bagaruze ibisagara byose ikindi rero cyamenyesheje mu gihugu cya Ukraine nuko abanyagihugu bose babujijwe kugenda mu bisagara gikuru Kyiv nyuma yaho rero Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitanga intelligence cyangwa bitanga ubutasi muri Amerika muri
Ukraine vyamenyesheje ko abanyagihugu bose begereye igisagara ca Kiev umugwa mukuru w'igihugu ca Ukraine buva muri kino gisagara ndetse abantu benshi rero bakaba babonetse bava mu gisagara ca Kiev bagenda muri gisagara biri kure cyane rwose aho rero mu gihugu cy'Uburusiya gitegura gukora ibitero byinshi cyane rwose mu mugwa mukuru Kiev muri misi buca bahimbaza umunsi mukuru w'ukwikukira aho rero Amerika yamenyesheje mu banyagihugu babo bose baba bari muri kino gisagara ca Kiev ko hava ndetse ikaba Ukraine nayo rero yamenyesheje ko abanyagihugu batemerewe kongera kugaruka muri kino gisagara ndetse abanyagihugu bemerewe kwegeranira ahantu hamwe muri kino gisagara cy'umugwa mukuru wa Kiev kwirinda ko rero ibitero ngo byoba yagiye gukora cyane by'Uburusiya ngo bitohitana abantu benshi muri kino gisagara ariko rero bakamenyesheje ko afite amakuru yose yizewe ko Uburusiya buriko bategura kugira ibitero bikomeye cyane rwose mu gisagara ca Kiev ndetse no mu gisagara ca Kharkiv bibutse rero ko muri kino gisagara ca Kiev hari hamaze iminsi nibura atabitero bihaba ndetse ubuzima bukaba hoho bwari bwarasubiye kuba nk'ubusanzwe muri kino gisagara cy'umugwa mukuru w'igihugu ca Ukraine rero bikaba igabisha rikomeye cyane rwose ijya kuva ejo ryakomeje riba aho rero ku munsi w'ejo hariho igihugu ca Ukraine baca hibuka umunsi mukuru wahariwe kwikukira kwa kino gihugu rero ndetse akaba atari umunsi mukuru n'umwe utegurwa atabirori na rimwe igihugu atari intara n'imwe ya Ukraine itegurwa mu birori byo kwikukira aho Perezida Zelensky yamenyesheje ko umunsi uzotegurwa nibamara gushikira intsinzi yuzuye ndetse rero akaba ku munsi w'ejo nyene naho amezi atandatu neza azoba arumanye igihugu ca Ukraine gitewe n'igihugu cy'Uburusiya muco Uburusiya habwise special operation turabandanya rero n'ano makuru yo muri Ukraine aho tubabwira rero uko n'umunsi zifashe ibitero by'uno munsi bigana byagenze Uburusiya buri no munsi gusa naho butakoze ibitero byinshi cyane rwose ariko ku butaka bwa Ukraine uno munsi Uburusiya bwakoze igitero kimwe cyonyine naco nyene igitero kikaba cabereye mu karere ka Kiso naho rero iyi modoka za gisirikare z'Uburusiya zitera amamisire kure zateye amamisire mu burengerazuba bw'ikivuko ca Odessa rero akaba arico gitero cyonyine boneka ko cawe no munsi atakindi gitero cabaye ariko rero Uburusiya bukamenyesha ko bugiye gukomeza n'ubundi ibitero na cyane aho buvuga ko ibitero bigiye gukurikira bizobera mu karere ka Odessa ndetse ibindi bikabera mu karere ka Kharkiv ibimaze kumenyeshwa n'iperereza y'Uburusiya igihe Ukraine nk'uko mwabyumvise nuko ibindi bitero byinshi cyane rwose gitezwe ku mugwa mukuru w'igihugu ca Ukraine ibindi bikorwa rero byo basirikare b'Uburusiya biriko birakorwa mu gihugu ca Ukraine biboneka rero ko abasirikare ba Ukraine batanguye kubaka igisagara ca Mariupol rero tubutse ko cyari cyasanzwe cyane rwose n'igisirikare cy'Uburusiya na cyane cyakigiye hari ahegereye cyakiga cyane kiya power plant cyo muri ca Mariupol hari hasanzwe cyane rwose rero abasirikare b'Uburusiya bewe kubitirwa kubaka bino bisagara bamaze kubaka amazu atari make cyane ndetse ku munsi w'ejo heze hakaba habonetse ubwato butwaye ibikoresho byo kubaka bw'Uburusiya buje muri kino kivuko ca Mariupol akaba ari ubwato bwa mbere bwavuye mu Burusiya habuje kuri kino kivuko ca Mariupol rero aho bazanye ibikoresho byinshi bijanye no kubaka amasima n'amafera bitoro baboneka ko inyubako zitari zike zimaze kubakwa n'abantu basirikare bari muri kano karere tubutse ko kano karere ka Mariupol ino ntara ya Mariupol kuva aho Uburusiya bifatiye burundu Uburusiya ubuzima bwatanguye kugaruka ndetse akaba atakindi gitero kigeze kisubira kurabira ndetse kuko n'abasirikare ba Ukraine batigeze bongera gukora ibitero muri kano karere ka Mariupol na cyane ko bigoye ko ingabo za Ukraine zokongera gushika muri kano karere ka Mariupol kuko ikiyaga cyose gikikuje kano karere ka Mariupol kigenzurwa n'ingabo z'Uburusiya rero ingabo z'Uburusiya rero zikaba ziboneka ko zitanguye gusanura yaba amazu ya leta ndetse n'amazu y'abanyagihugu nk'uko byategetswe mu kwezi guheze na Perezida Vladimir Putin ko igihe cy'ubukonje igihe gikanye cyane rwose kizocoza amazu y'abanyagihugu bishoboka yamaze gusanurwa kugira ngo abanyagihugu babe mu mazu neza rero biboneka rero ko igisirikare cy'Uburusiya kiriko kirashyira mu ngiro ivyo Perezida Vladimir Putin yasaze aho rero n'amazu y'abanyagihugu asanzwe ariko arasanurwa ndetse n'inyubako za leta muri kino gisagara muri iyo ntara ya Mariupol ndetse rero Uburusiya bukaba bwarahashyize na buramatari bwishiriyeho ubwabwo bukaba bwarakuye buramatari yarasanzwe hari rero bushiraho buramatari waho rero aho Uburusiya bugenzura ndetse kino gisagara cyose n'abanyagihugu baho bakaba benshi bamaze guhabwa ibyangombwa by'ubwenegihugu bw'Abarusiya turabandanya n'ano makuru yacu tuve rero muri kino gihugu cy'Uburusiya tukiri nyene mu gihugu cy'Uburusiya uno munsi rero mu burengerazuba bw'Uburusiya ahitwa
mu burengerazuba bw'Uburusiya hitwa Kazaya Oblast region hakaba hatewe n'umuriro rero bataramenyesha ico wavuye kuri amashamba menshi cyane gose akaba ariko araka muri kano kanya turiko turavuga amakuru ukaba umuriro utarashobora kuzinwa muri kano karere ka Oblast region ko mu Burusiya rero aho amashamba kimeza atari make iboneka ko ariko araka muri kano kanya ntawe uzi cyatewe n'umuriro ariko rero abahazimya bo mu Burusiya bakaba bamaze kumenyesha bakaba ariko batarashika mu mwanya turiko turavuga amakuru rero iryo shamba kimeza y'Uburusiya rikaba rikiriko iraka turabandanya n'amakuru yacu tuve muri Ukraine rero dusimbire hakurya gatoya mu bihugu vya Buraya ibihugu vya Buraya bimenyesha ko bibandanya bizobandanya gushigikira igihugu ca Ukraine mu ntambara kirimo n'igihugu c'Urusiya aho rero Perezida Emmanuel Macron wa France asanzwe ndetse yari uhagarariye muri kino gihe umuryango w'ubumwe bwa Buraya aho yamenyesheje ko ibihugu vya Buraya n'ubu ntibiracika intege aho bigiye kubandanya bikomeza gushigikira igihugu c'Urusiya ca Ukraine mu ntambara kirimo akaba ariko rero Emmanuel Macron yamenyesheje ko ngo inshingano za mbere hari iz'abanyagihugu b'abanya Ukraine ndetse ngo n'abategetsi ba Ukraine kugira ngo barabe ko intambara yohagarara ngo ariko rero Uburayi ntibuzokwigera baterana gatoya aho ndetse yamenyesheje ko Uburayi buriko buritegura gutanga ibindi bikoresho vya gisirikare mu gihugu ca Ukraine ndetse Uburayi ukaba bwemeye kongera kwigisha abasirikare benshi cyane gose b'abanya Ukraine kubaha imyimenyerezo ya gisirikare ndetse no kubaha ibigwanisho bigezweho byo kugira ngo babandanye bagwanira igihugu cyabo ndetse bibaye ngombwa ngo birukane n'abasirikare b'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine tubuse ko ibi rero Uburayi bumenyesheje nyuma yaho Amerika itangiye miliyoni zindi amajana 7 z'amadolari y'Abanyamerika yo kugura ibigwanisho by'amabwende ndetse n'amamisire n'ibindi bikoresho by'anti-missile system ndetse n'ibindi bigwanisho byose bito igihugu ca Ukraine gisanzwe gikeneye muri kino gihe harimo n'imodokari ndetse n'imiti yo kuvura abakomerekeye urugamba rero Uburayi nabwo bukaba bwamenyesheje ko bugiye vuba gutangaza ibyo ayandi mapake y'ibigwanisho bugiye gutanga ku gihugu ca Ukraine turabandanya n'amakuru yacu Tumire ngaha mu Burayi dusimbire gatoya mu gihugu ca Turkiya mu gihugu ca Turkiya rero perezida w'igihugu ca Turkiya Erdogan akaba yakiriye mugenzi we Ankara ku mugwa mukuru w'igihugu ca Turkiya mugenzi we wa Palestina Mahmoud Abbas aho Mahmoud Abbas yagendeye kino gihugu akaba yakiriwe rero n'ufasoni rwinshi cyane gose ndetse mu cyubahiro gikomeye cyane gose aho yakiriwe no perezida Erdogan ku mugwa mukuru Ankara w'igihugu ca Turkiya aho rero urugendo rwe ruzomara iminsi 3 bagiye kuganira ku by'imigenderanire isanzwe ari myiza hagati ya kino gihugu ca Palestina n'igihugu ca Turkiya aho rero bagiye kongera hakugurura ivyo guhanahana udandazwa ndetse ngo barabe ivyo batari bashize mu ngiro neza mu masezerano bari baragiranye guheruka mwazo bije mu ngiro rero kaba yazananye uyu perezida Mahmoud Abbas n'abadandaza ndetse n'abandi bakozi bo muri leta yiwe muri kino gihugu ndetse bakaba bazogirana imibonano itandukanye hamwe n'abagwizatunga b'igihugu ca Turkiya ndetse n'abakozi ba leta abashikiranganje batandukanye bakaba bazosinyana amasezerano muri no rugendo rw'imisi 3 rwa Mahmoud Abbas ari Ankara muri Turkiya na turabandanya n'amakuru yacu aho tugiye kuvuga yani makuru kwa tuve ngaho rero harushe dusimbira muri Korea y'Epfo hateganya imyimenyerezo ya gisirikare igiye guhuza abasirikare ba Amerika ndetse n'abasirikare ba Korea y'Epfo imyimenyerezo ya gisirikare rero ikaba isa n'imyimenyerezo izo bikomeye cyane gose bwanije n'imyimenyerezo ya gisirikare yagira ahuza abasirikare ba Korea y'Epfo n'abasirikare ba Amerika kuko imyimenyerezo izohuza abasirikare benshi cyane gose b'Abanyakorea y'Epfo ndetse n'abasirikare ba Amerika ariko rero hakaba hari umugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Korea y'Epfo ukaba umaze kuyobora kugumura abayoboke babo bashika 6,000 ku munsi w'ejo bari mu ibarabara biyameza imyimenyerezo ya gisirikare iriko irabera igomba kubera muri kare aho bavuga rero ko imyimenyerezo ya gisirikare ishobora kubazanira imibanire mibi n'ibindi bihugu nka Korea ya Ruguru ndetse n'Ubushinwa rero akavuga ko ngo Amerika batabona impamvu Korea y'Epfo iriko ibandanya kwishira kuri Amerika cyane ko bavuga ko ngo ivyo bakenera cyane byinshi babikura mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse ngo nivyo bashora byinshi bakabishora mu gihugu cy'Ubushinwa rero badashaka bano umugambi utavuga arimo n'umutegetsi bwa Korea y'Epfo umuntu ushaka ko haba imigenderanire mibi hagati y'igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cya Korea
y'Epfo. Twibutse ko Korea y'Epfo igihe Nancy Pelosi yava muri Taiwan akagendera kino gihugu ca Korea y'Epfo, n'umukuru w'igihugu wa kino gihugu ca Korea y'Epfo yanse kubonana na Nancy Pelosi umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika kugira ngo imigenderanire ntihave iba mibi cyane gose n'igihugu c'Ubushinwa. Tubutse rero kuva urwo rugendo rubaye rwo muri Aziya y'uburengero bw'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika n'Ubushinwa n'ubatacana uwaka, aho rero imyimenyerezo ya gisirikare ubu iguma ibera muri kariya karere utavana ko yabiye Ubushinwa ndetse na Amerika n'abandi bafashanya bikorwa n'igihugu ca Amerika, aho bavuga biboneka rero ko barabana ijisho Amerika n'igihugu c'Ubushinwa ku gihugu ca Taiwan. Bibutse ko no muri misi kandi abandi bategetsi bashasha bari bayongowe n'umuramatari umwe wo muri Amerika bagendeye igihugu ca Taiwan, aba rero bakaba bose biboneka rero ko ari nko gusomborotsa Ubushinwa busanze butacana uwaka n'igihugu ca Amerika muri kino gihe. Reka tubandanye n'amakuru yacu. Amakuru yacu rero hakurikira tugishikanye ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika rero amakuru yacu tugiye kuyahera mu gihugu ca Angola, aho ku munsi wa kane igihugu ca Angola naco kizogira amatora rero hazoba mu gihugu ca Angola, akaba azohiga imigambwe ibiri, umugambwe utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi MPN, akaba ari we rero biboneka ko uhabwa amahirwe ko ushobora gutsinda aya matora, ariko rero n'umugambwe uri ku butegetsi nawe bikaboneka ko witeguye cyane gose rero aho perezida João Lourenço asanzwe ari batwara kino gihugu ca Angola azorondera gutwara indi manda igira kabiri, bikaboneka ko yiteguye ndetse aho rero kugira ngo aronke amajwi menshi we yagize icegera ciwe ari umukenyezi, ndetse kino gihugu rero hamwe Lourenço yotsinda aya matora bikaboneka ko uyu mudamu azoba ari we abaye umudamu wa mbere abaye icegera c'umukuru w'igihugu mu gihugu ca Angola. Igihugu ca Angola kuva cakabona kigera umudamu agera kuri position kuba icegera c'umukuru w'igihugu. João Lourenço rero azoba aniganira kubandanya atwara kino gihugu, asanzwe atwara kino gihugu, aho akaba yaragize rero umugambwe wiwe waragize imyamamazo ya nyuma ku mugwa mukuru ku munsi w'ejo uheze ku mugwa mukuru Rwanda wa Angola, aho rero yamenyesheje ko agiye gushira imbere abakenyezi na cyane cyane abakenyezi ari benshi cyane gose mu batora muri kino gihugu. Yavuze ko agiye kubaha imyanya iboneka mu butegetsi mu gihe yoramuka atsinze amatora, akavuze ati n'ikimenyamenya nico catumye ahitamwo umukenyezi kugira ngo be icegera ciwe muri kino gihe. Tubutse ko yarasanzwe afise icegera ciwe, ariko icegera ciwe atari umukenyezi, rero akaba rero yabiboneka ko ariko aragira gushaka kwigarurira abakenyezi ngo bazomuhe amajwi ari benshi cyane gose, kuko abemerera ko azobaha amapozisiyo akomeye hamwe leta yiwe nshasha agiye gutanguza igihe yotsinda amatora. Uyu Lourenço abaserukizi rero canke abahagararizi b'amatora b'amakungu bakaba bamaze gushika muri kino gihugu, ndetse ubumwe bwa Buraya na Amerika n'ibindi bihugu byo muri Afrika bikaba bimaze kurungika abarorezi batari bake, abarorezi bashika 4,000 bakaba bamaze gushika muri kino gihugu abazogenzura amabiro yose y'amatora akwiriye muri kino gihugu ca Angola. Tubutse ko abatora muri kino gihugu ca Angola ari benshi cyane rero rwose. Kino gihugu gisanzwe kiri mu nzira ya demokarasi ndetse kiri mu bihugu biboneka ko biriko birazamuka umutunzi muri Afrika, rero naco nyene kiba gihanzwe amaso nisi cyane. Ico gituma rero n'abarungiswe baze kuraba amatora kwagenda neza ari benshi cyane gose, yaba ibihugu bya Buraya n'ibihugu bya Amerika bikaba byarungisaba ari abagiye guhagarara aya matora, bavuga rero ko babona ko imyiteguro y'amatora yoyo yagenze neza, rero biteze ko n'amatora azogenda neza. Turandanya n'amakuru avugwa ahantu. Tuvuye mu gihugu ca Angola rero reka dusimbire mu gihugu ca Nigeria. Mu gihugu ca Nigeria rero igisirikare ca Nigeria ndetse gifatanije n'igipolisi ca Nigeria kikaba kimaze imisi gisambura amahinguriro ya magendo y'ibitoro yubatswe hafi y'uruzi Delta Niger. Uno ruzi rero rusanzwe ruzi ko ari nk'uruzi rw'ibitoro byinshi cyane, rero ibitoro rero usanga hari abantu bagira ibitoro vya magendo bakubaka imiringoti ku nkengera za runo ruzi maze bakagira ibitoro vya magendo rero, aho rero kino gisirikare kimenyesha ko ngo nubwo kigenda kirasambura ano factory canke amahinguriro y'ibitoro vya magendo, avuga ko bitoroshe cyane gose ko ano mahinguriro ahera ngo kuko baheza kuyakura mu gice kimwe aba pilote biba ibitoro bakaba bayubatse mu bindi bice, ariko rero baramaze kusambura amahinguriro y'ibitoro vya magendo atari make, ndetse rero abano biba ibitoro hari naho baca n'imiringoti ya leta y'amasosiyete ya leta yemewe n'amategeko asanzwe akura ibitoro muri buno buce bakabica maze bakavuga
kuvomera ibitoro mu nzira bakagenda kuvyingura. Tubutse ko ibitoro bikiva mu mazi bitaba bihinguwe birinda guturirwa kugira ngo bivemo ibitoro nyezina. Rero aya amafagitori y'amagendo akaba ari byo akora ivyo gukora kugira ibitoro vy'amagendo maze rero bakabigurisha n'ubundi ku masoko y'amagendo. Rero bikaba bigwiriye cyane muri kino gihugu ca Nigeria. Igipolisi kikaba n'igisirikare ca Nigeria cimeje gutuza bano bagira ivyo bitoro vy'amagendo. Turabandanya n'amakuru yacu. Tuve muri Nigeria rero dusimbire mu gihugu ca Congo, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Muri Congo rero inyuma yaho habereye imyiyerekano ikomeye cyane rwose yiyamiriza abasirikare mvamakungu, inteko za MONUSCO zisanzwe ziri mu gihugu ca Congo zimaze hafi imyaka 20 kugarura amahoro. Abanyagihugu bavuga ko zino nteko za MONUSCO atana kimwe ziriko zirafasha kuko ibitero byagumye biba yaba ku banyagihugu ndetse n'abantu bakaguma bicwa, zino ngabo zirorera ndetse n'imihari y'iterabwoba ikabandanya igwirirana muri kino gihugu. Aho rero ngo no munsi biboneka ko abasirikare bawoni batanguye kuvanwa mu duce tumwe bari basanzwe barimo nk'akarore. Uno munsi rero abasirikare ba MONUSCO basanzwe bari mu karere ka Butembo, uno munsi bakaba babonetse bari kubatwara ibyabo ndetse bakuraho n'abasirikare. Nubwo rero ino kambi yose y'abasirikare ba MONUSCO bari mu karere ka Butembo batarashobora kwimuka bose, ariko rero abanyagihugu bashimye ko yari intambwe ya mbere aho abasirikare ba MONUSCO batanguye kwimurwa muri kano karere ndetse n'ibyabo bikimurwa. Abanyagihugu ba Congo bakaba basaba ko abasirikare bose bahari ba MONUSCO bohavanwa ndetse bagasaba ko n'abari mu tundi turere nka Goma n'ahandi ko bohavanwa kuko mu gihugu ca Congo abasirikare ba MONUSCO biboneka ko byabananiye atamutekano bashoboye kugarura mu gihugu ca Congo, kandi icyo cyari cyabazanye mu gihugu ca Congo ahorwo bisabe nuko ngo baje gusa kurorera ukuntu abanyagihugu ba Congo babandanya bicwa. Amakuru yacu irakurikira aduca tubandaniriza mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya rero nkuko twababwiye nyuma yuko amatora haheze iminsi 8 amatora mu gihugu ca Kenya abaye rero, ariko rero Perezida William Samuel Ruto yatowe yatangajwe n'umugwi IEBC gutegura amatora mu gihugu ca Kenya, akaba arindiriye rero ko yorahizwa kugira ngo abe umukuru w'igihugu yemewe. Ariko rero imbere yuko arahizwa hakaba hari imanza agomba kuburana zashizwe muri sentare nkuru y'igihugu ca Kenya n'uwamukurikiye ibya hafi mu majwi y'amatora Raila Odinga asanzwe ahagarariye icyo bita Azimio la Umoja. Imanza rero zikaba ziboneka ko muri iyi ndwi itarahera zishobora gutangura canke zikaba zizatanguye muri indwi ku munsi wa gatandatu, zikaba zizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza. Rero aho rero biboneka ko imanza zimaze gushikanwa kuri sentare nkuru y'igihugu ca Kenya zishika imanza 9 zose zijanye n'ivyavuye muri ano matora. Rero aho abiyamiriza ivyavuye mu matora basaba ko ngo Raila Odinga yashikije yari mu bashikije zino manza ngo ari we yohabwa certificate nk'uwatsinze amatora ndetse agatangazwa nka perezida. Ibi navyo rero bikaba abashakashatsi ndetse n'abahinga mu by'amategeko muri Kenya bakaba bavuga ko ibi atari kenshi cyane gose byashoboka ko sentare ishobora gutangaza ubu Raila Odinga ko ari we yatsinze amatora, nubwo ngo harubura bagasanga William Ruto atatsinze amatora by'ukuri. Mico isentare ishobora gukora ngo nuko yosaba ko amatora asubirwamo, ariko rero byo gutangaza Raila Odinga ko ari we yatsinze amatora ngo acahabwa ikarata yo kuba perezida ngo byo bisa nuko biri kure cyane, nubwo Raila Odinga ari asaba ko yohabwa ikarata nk'uko ngo ari we yaba yatsinze amatora aheruka kuba ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani iheze. Akaba rero tuza turakurikirana hafi iby'inkuru y'uru rubanza bashyizwe muri sentare nkuru y'igihugu ca Kenya, aho rero abashinga ntahe canke abacamanza indwi ari bo bafise ijambo rya nyuma byo gutangaza ibizoba byavuye muri runo rubanza bimeje gutangura kuburanisha mu ndwi iza canke mu mpera z'iyindi. Mwakoze rero mwese abakurikiranye amakuru, hano turangije amakuru. Tubutsa kugira sabone cyangwa subscribe abatarabikora, abamaze kubikora nabo turabashimiye. Mwibuka kugira share na comment kugira ngo tubandanye dukora ibiganiro nk'ibi. Mwakoze mugira aho muba.